WhatsApp today yuno munsi ni kuvuga womenya gute yuko ugifise umutima buntu umuntu mbere na mbere imanikire mu umuntu yari umuntu atagira gatotsi bakete yuko bavuga yuko tuvukana ivyaha vy'inyanduruko ivyo navyo sinzi yuko mugabo uko umuntu agenda arahura n'ivyisi n'ibibazo vy'isi agenda ava mu kaje gatima buntu gatima k'umuntu yarakwiye kumera hakaza agatima bukoko sinzi yuko turiko turatahura agatima koko like akagira esprit muzite aho sendagisiguye cyangwa ndagiye ahubwo wagisiguye cyose gusa wagisiguye mu gifaransa akagira esprit muzite ugasanga harimo animosité muri we harimo agatima bukoko agatima koko agatima koko cyane musi prosper ngaho gyashoboye voilà agatima bukoko agatima koko cyangwa se agatima nikaba mutima w'ubukoko akagira umutima w'ubukoko naravuze by'urukoko byari ibi abana agatima koko iyo udahaba naringo ni jewe natsinze si koko ni bukoko umutima w'ubukoko agatima bukoko nanje gatima koko yanje atima koko we nawe yavuze umutima w'ubukoko naje je navuze bukoko ntaje we nawe wabuze hose so ni kuvuga rero agatima bukoko akaba ari kagatima novuga gute ko kutiyumvira yuko uri umuntu ko kutiyumvira yuko hari kintu ari ni kuvuga agatima igihushane cy'umutima bukoko ni umutima buntu cyangwa umutima w'impuhwe runtu umutima w'impuhwe ni kuvuga utegefise wa mutima w'impuhwe n'ubugifise umutima runtu ni kuvuga ufise agatima koko bukoko so rero kenshi turabona yuko abantu bubu nta rukundo rwihari umuntu nagifise wa mutima umwagiriza cyane cyane jewe ahantu ndakunda kwibonera nko ku bavyeyi usanga batunze abana batarababo abana batakwiye mu nda ugasanga uwo muvyeyi afise abana yatoye ashobora kuba yabatoye mw'ibarabara ashobora kuba arabana mu muryango mugabo uwo muvyeyi abana bari hamwe mugabo usanga biwe barafungura abo bandi ntibafungura ni kuvuga we yabatoye kugira ashobore kubabera iki muvyeyi mugabo kuri kagatima kiwe nashobora kwibaza yuko kurya sonza nabiwe basonza bagiye bana nabo bashobora kuba bashonje nashobora kwibaza yuko kurya anye nawe aja muri manke nabajya anye nabo nyene bakeneye urukundo rw'umuvyeyi nka kurya so novuga gute kwiyemeza yuko ngiye kuba umuvyeyi ngiye kubera umuvyeyi umwana kanaka hamayaga mara gushika mu rugo iwanje akaba ari jewe ndamubera igikoko cyangwa se nkamubera intambamye yo kwiga yo gutera imbere yo kugirane cyangwa se naho ntomubera intambamye nyagiye nico nkoze nk'umuvyeyi kugira nshobore kumushikana aho nifuze yuko nabanje boshika rero ico nico mvuga yuko je ndiko ndumva yuko kugira agatima bukoko ni kutegira wa mutima ukwagiriza ikibi urarenze rinye urarenze umurongo ntarengwa urarenze like ahantu kanaka utukagumbye kurenga reka kamenenda kwereka hari ikintu uvuze ngo maybe ukugira umutima ukwagiriza at myself like kuri jewe ujya muntu afite umutima umwagiriza nukuri uko umuntu akori ujya muntu afata ujya mwana nabi ko je ndabitahura arafise umutima w'umwagiriza ahubwo akagira iyindi nyama imurimo cyangwa se undi mudayimoni umurimo uvuga yuko ti nubwo umutima uri kuranyagiriza ko ndiko ndakora kuko nta muntu atafise umutima nama mwiza nundi mutima mubi hari giugera trésor ntagira umuntu abaki ufise ujya mutima nama akumva yuko ntagira ujya mutima nama umubwira ati ikintu uri kwakora nikibi akumva yuko c'est normal abo bantu hari ahantu abantu bagera pourcentage nyinshi zo mutima bari umutima mubi ujya umutima nama urazamwo uburimwo gatoya karimo gusa karavuga mugabo twese tusabe sinzi ico prosper mega si hari mega nibinamura mugabo ikintu kimwe no kubwira nuko hari abantu uwo mutima utakihari ego ujya mutima nama mwiza ujya mutima doko ujya juriva ku mana ritakibarimwo mugabo nivuze yuko nubundi ujya mutima uwo mutima utabarimwo ko hariyo il y a des time ushobora gushikamwo umuntu avuga ati
kambe ibintu biri kurakora sivyo ujya mutima uba wivyukiranije mugoba wawe uri umurimwo ni kujya kuntu basi nk'akarorero ho vyabaye mu buryo buri physically mugo twebwe kino gihe ba muri logical nicyo gihe Paulo ya Imana Yesu yamugenda yamuga ati Paulo kwe uri kurampama bage banyikura hambi kuhama jewe yahinduwe cyako niko ujya mutima wari Yesu yaramubonekeye mu buryo buri physique mugabo ubu twebwe bituzigiramo logical mu buryo bwo kuvyiyumvira mugabo ujya mutima ubuturimo navuga ko nubwo ujya umuntu akora ikibaga afata umwana nabe cyangwa afata umwana umugabo yazanya amutunge ngaho onya swata umukozi nabi umuntu agize nabi wubwe ntibona kari karakora ikibi isoke kwa ko imbaraga nyinshi ziriko ziramukoresha nizumutima mubi mugo n'umutima mwiza ari umwanya cyavuga ati bro bino bindi kurakora ko sasi ivyo mugavuga ati no nubwo atari ivyo ujya mwana ndamuciniza vyanka vyako ni satani aba yamujemwe jeno ziko tuza twabesha satani 13 ego nanje mugani wawe hari igihe satani tamubesha agiye tumubesha kubera hari plus tuguma tuzimya kajya gatima ujya mutima nama uratebuka genda ni kuvuga nubu cikiwumbiriza nivuga nubwo uvugira muri wo ntukiwumbiriza ego nuha voilà nuhugutwi ni kuvuga uri limita ukavuga ati jewe ngaha anye ukuniko ndacumba kandi ugateba ukagira ico kibi realite ukakigira ukuri so rero nibaze yuko umuntu wese kugira ashobore kugira amenye yuko agifise agatima nama cyangwa umutima w'ubuntu ni kuba gifise impuhwe volego kuko umuntu ubuntu uko Imana yaturemanye impuhwe rero kuba ibintu byose nyamba umuntu apfa ntacyo bimbwiye nyamba umuntu agize atakigongo umuntu akigira kugira impuhwe kuri koruza gusa ko murasanga bajya bamama babafise impuhwe ku bana babo hariyo kugira impuhwe ku ruvyaro rwawe hari no kugira impuhwe en general ubonye ushonje ukumva yuko nawe ushonje nubwo utabumuzi ukumva yuko bigukozeko kubera iki ntomumanyurira ko akagakate ubwo no munsi ni kuvuga uvuga ati ndakamumanyurira ko yama nanje ejo urundi ingorane sigaye ihari n'esprit muzite nahihera wala ati ndakamu ati uwapfuye ntaco igisagara kizoba kiriko kira ati nubundi yashizo kigabanuka muri ico gihe ruco uvuga ati rero aba yatangiye kubura umutima w'ubuntu so kacagaro kacambaza ati rero niba batangiye kubura umutima w'ubuntu ndabizi n'inzoka irakunda abana bayo nubwo inzoka arimbi burya inzoka irakunda abana bayo rero nubwo arimbi mugabo acenanga nkiribaza none muri ico gihe cyose umuntu adafashije umuntu azofise umutima mubi ya esprit muzite tubatangiye kumudugamo oya si mu gihe cyose ubishoboye hariyo kureka gufasha umuntu kuko utabishoboye hariyo no kureka kumufasha ubishoboye mugabo kubera bwa bwikunzi bwatubanye bwinshi ukavuga ati jewe nanje arumera itonde hari gihe je cyo yakwa mfise ufise 350 miliwe mu mufuko je nkagutura ishida vyukuri kamana yuko nkubiswe ukavuga ati bro ndafise amafaranga mugo sino yamuha ukavyibwira muri wewe mwe muri ico gihe tuvuge ko ufise umutima mubi wase kuyamufise umutima mubi kandi ufise ibindi izindi responsibility ugiye gukemura haje très namvuga ko responsabilité zitigira zihera responsabilité z'umuntu nizigera zihera hari usanga amafaranga uvuge ngo aya mafaranga arankwiye na Siyona aracyatonda na Ziranosa aracyayahiga Bill Gates aracyayarondera so iyo wanse gufasha umuntu ngo kubera na wewe ngo ugikeneye ntuzofufashije n'umuntu n'umwe ico nico namamvuga niba wanka kugaburira umuntu ngo kubera ngo udafise ivyo uzogeje ntuzofuga buri umuntu okay handiko ndabaza naza kubaza mu mpakaze mu bantu babiri kuko bose siyo mpamvu nibaza kugaruka mu kiganiro ngo baze kukubaza ngo jemeze ukanje bamezuko muri ico gihe vuze yuko umuntu aco bavuze ati responsibility ntizigira zihera afasha umuntu kubishoboye ico nyine ufise kisabikaye nuwo mugabo nataco biza kwica so ko cyangwa ngambaza ati rero kurya umuntu no abikora kaje usanga rimwe na rimwe ariko arabikora kimiga bugasanga vyukuri arafasha karenza burya nabwo novuga yuko bavuga ngo kunda mugenza we nkuko ugizene nkuko wikunda ni kuvuga ubanza ugirane kwikunda rero winize ubugizene wawiyase ego bawiyase mugo wafashije nafashije mugasi nikunze reka nakwereka impamvu ndabikuye hano hantu kuko no muri biya haranditse ngo hera hehe munzi wawe mugabo witonde Eliya musanze kwirembo gigisagara mubwira ati
cumbira agafu ucumbira akagarinja bwati je mwe nafise agafu kari agafu kanganuko ndaga cume n'umwana wanje n'utuvuta tubijya hama duheze tugira iki twifire ujya iramubwira ati genda ucumbira kutujya nyine nta na kimwe kujya mupfakazi yakunze yari akiru akamuru nyirutisha nta kintu kitatubwiye muri bibiri hari ico batatubwiye bashobora kuba barasangiye oya yahaye umukozi w'Imana arajya yahaye umukozi w'Imana arajya yarizeye de miracle zizogaruka inyuma mugabo ubwo bunuzenya ubwo bufu bwari bukujya we n'abana biwe uwo mukozi w'Imana ari gisambo kingana gute bwashoye kujya ubufu bwari kubya abantu bose ni kuvuga barabusangiye muri vya bike yari we n'umwana umwe wiwe bagira bakage kagafu arumera reka kubura bashaka kuba barakagabuye mugabo kimwe gusuko biri gikuru nuko bahaye iki umuntu kandi uwo muntu akatubwira ko batasangiye barasangiye bibiri atavyivuga bire cyangwa umukozi w'Imana yari kwemera yuko bareka gusangira ari umukozi w'Imana wowe Eliya yarazi ibintu aza guca kora inyuma yaho yari cyakizere rero bibiri yituremamwo cyo gukunda umuntu nubwo yo bari n'umupira ca nkura cyangwa ya prosperity tigenda wambara Imana izo mu wundi oya muri ico kandi aho nafashije oya wafashije nivyo twese wafashije nivyo mugaje sinzoza kuniga abi ngo ndiko ndafasha uravyumva ico gituma Imana itubwira yuko tegerezwa guhera mu nzi wawe sinzoza kuniga abi ngo ndiko ndafasha mugabo tuya tuntu duke abafise nyimba bidamuguriye amakaye nkibuke yuko ari abandi bana badafise amakaye nubwo ntabafise kubagurira amakaye yose mbwa nkabakuriramo nabi nkabakurimo nukuvuga shobora kudafasha umuntu ngo umufashe kuko nawe ufasha umuntu ngo amumara ubukene bwose kuko nawe ubwawe ntawo kumara najewe nawo bumara mugabo kwiyumvira kugira uwo mutima wo kugira ico ukoze mu buzima bwa kanaka uwo ni wo mutima buntu sinzi ko ntaho niko nabitaho nivuga jeje nubwo nde sinikwije kugira nshobe gukwiriza trésor mugabo ni kuvuga umubabaro wa trésor ndashobora kugira uwanje nkabwa ati nubwo trésor ntari kubukumara ubwo bukene nubwo ntari kubukumare iyo nuzenya di trésor uraronka amahera ya déplacement bazi ufumuja kurondera iki kintu arumera avuze mu gifatikanye n'ijambo Yesu yabwiye cyagiye wa mupfakazi bariko baragira ibijyanye no gutoza amanuzi biri muri Matayo aravuga ati uyu mupfakazi uyu atanze ayarenza y'abandi ko yo wewe akuyemo ayo yarafise yose mwisaho arayatanze garuke ndacakubije niko nkoresha bibiliya atanze arenza y'abandi ko akuye yarafise mwisaho yose arayatanze ati uyu mwebwe mwese yabarushe ko mwebwe mwakuye muri yo ijana mu bihumbi ijana mwari mufise mukuyemo ijana muratanze muri icyo gihe naco niba ukuyemo ijana mu bihumbi ijana wari ufise ukagira ico ukoze mu gufasha cyangwa ikindi kintu muri ico gihe byo uwo muntu bemeze gute aho tugiye mu umuntu yinize wa mupfakazi yinize aho tugiye he kandi yarize ko Yesu aza kugira ico kintu aho tugiye he tugiye mu kwizera ukwizera kuratandukanye igana n'undi dufasha umuntu twizeye ndetse dufasha umuntu amena afite ni wafasha umuntu wizeye ko ari ikintu azo gukorera apanuyu nizeye ko je we nagufasha ndagize neza umwanya umwe mu buryo umwe cyangwa ubundi neza gusa mugabo hari abantu bagira bakora ikintu bizeye gitangaza ivyo ni ibintu bitandukanye mu buzima bwa misi yose yari yizeye yaraciteze bien sûr kuko yarahaye umwana w'Imana Arumera hano nakitangaza ari yize kwa yuko ico giba ivyo nibariko baratanga Yesu ntihara kuko Yesu yari hagaze kuri barabiraba niho yarari gusaba biravye ngo ntiyarize ati biraza guca bigenda gute Trezo nta kwizera ku rutuko nishobora kumbwira ko ari umuntu ashobora gutanga ibintu vyiwe vyose atakwizera kwishije inyuma ico gihe revuga nico bite bisa ni kuvuga uwo tugira duce kubiri wowe navyo tugiye duce kubiri Trezo ariyo mu buzima bwa misi yose kuvuga ati pisi umuti ariyo kugira umutima w'impuhwe ugafasha abantu utaniteze ko ari kintu nakimaze gufasha apana uwo muntu nandi nakubwiye akumera cenga centre ville habona umuntu abereye gufashwa ndamufashije ngo bavuze ati nubwo ndamufashije umuntu habo cyose sindabirenza amaso yuko nanje iki kintu nkoza biciza umwanya umwe ushaka wibuke yajyanwe Yesu yararenganye bariko batanga iki bariko batangira amashikano hehe mu rusengero niho habiki ukwizera tuja musenga tugiye kugirane kurondera Imana no gutira nibitangaza so uwo muntu nico cyari kimujanye yuko agiye kurondera Imana no gukira nibitangaza ni ukwizera kwe ko ari guhagaze sico kimwe no kushobora guca mu ibarabara hajya ku mabisi ugafasha umuntu ni objectif kuko bijya si ibyo uba wateguye so murahuye ubonye umuntu ari mwishida wa mutima w'impuhwe ukuguyemwo
urafashije sije kimwe no kuva mu yiruvuga ati ngiye mu rusengero ngiye ntwaye amashikano ati Mana ibi nivyo mfise byose ra mutima wanje nta kindi kintu sigaranye ndagwaye mutima wanje nivyo mfise byose ndagushikirije ivyo biri batandukanye naho rero wala ni ibintu bibiri bitandukanye iviriza aho nava mu yiruvuga ati ngiye gutanga n'amafaranga n'ibihumbi 10 Mana ndagwaye n'amafaranga mugabo nawe iki aha urashobora kuvuga ati urashobora kutavuga ati iki aha mugabo kizira yuko muri cutanze ariho gutabagwa kwawe kuzoba kuko niko na bibiri tubwira ngo mungeragereshe iki bigira 10 n'amashikano voilà niko icyo mugimana tubwira rero umuntu wese azi iryo jambo ry'Imana no kwizera kwiwe n'ivyo akoresha muri ico gihe rero akuvuze yuko rero sico kimwe no kuja gutanga mu rusengero no shobora kuvyerekana nk'ivyo dukora mu buzima bwa minsi yose hajya n'agatima kimwe kuko ntaho bari kwaturaba bakubwira ngo utanze mu kuryo kubafu nikumeye n'ivyabaye so jewe ninaza nkaguha mu misho Prosper mazomenya yuko hari ico nakufashije mu buzima ni jewe n'Imana yanje ni jewe na wa mutima wanje ibintu byo gutanga sorry je nahagaze mu kibanza c'abambasaderi batariko batarika kuri ko arumera ndamuzi ndamuzi ko we uri kuravuga sinagize uruhana nabajije mu buryo bumwe cyangwa mu buryo bwose muri ico gihe uri kuvuga ko kubafu nikumeye ivyabaye kandi tuzi ko hari abantu bashobora gutanga ikintu akaje babwira arumera ngo yaye kujya ari abatanga kugira bashobore kwerekana yuko ubuzima bw'umuntu ari bo babuhinduye hama kugira biyemere aho rero nta kagatsima buntu karimo nubwibone bubarimo iraye imitima ingahe itatu oya ni imitima ibiri gusa uwo onye ni wa mutima w'ubukoko oyaye kuko udafise igigushane cy'umutima buntu ni umutima w'ubukoko mugabo ni mutima uri hagati ensele nta mutima uri ensele wo kwiyemera uri muri mutima bukoko kuko se shobora kuza ngo ngende kukwararaza hari umutima w'ubukoko wumva no gufasha ari umutima w'ubukoko ya kuko mafise ikintu gituma mpamvu ndagufashije kuganje kwiyemera ku bantu ko ari je nagukuye muri ubwo buzima ya patora ba ari je nayiguhaye yuko ugenda wambaye ubusa hari ubutsima bukoko buruta kwararazwa wahawe trezo hari umutsima urutuyo baze nk'ubu ugiye kuvuga ngo bro waranga bipata ngo narakugaburiye ngo narakugaburiye ngo ujye ngwibana ngo ubunye ngo nimone kaje kabiri asigaye fise ngo nukuri ngo ni je ndafise mu ruhara so urumva yuko ari muri ico gihe rero doke uraza gufata conclusion sivyo wewe nyine uraza gufata conclusion ko niwe na hasi bibazo uraza gufata conclusion masi bibazo mugabe ikintu kimwe no babya nuko ari imitima ibiri udafise imitima buntu ufise umutima w'ubukoko so rero ikintu kimwe gihari no kuri raba twisuzume yuko tugifise ubwo buntu muri twebwe mbega uracafise impuhwe mbega uracababarira abandi mbega uracumva yuko ikibazo ca mugenzi wawe ari ikibazo ciwawe mbega uracumva ukiremerewe n'ingorane ziko zirashikira mugenzi wawe mbega wiyumva gute uracafise wa mutima nama uzi ukakubwira ati ikintu gira ukore burya si cizi iki kintu gira ukore ni cize kugira wonone ubuzima bw'undi muntu so karacakurimwo nyimba katakikurimwo menye neza yuko wamaze kurenga umurongo utukura uri muri mutima bukoko